Turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mudahengesheje gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri GCTV. Tukaba turi ku wa 15 Nyakanga umwaka wa 2022 akabari wa mwanya wo kubashikiriza amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Jewe Sibomana Ponsier nijingira ngo ndabashikirize amakuru. Tuyishemeze bienvenue ndiwe turi kumwe ariko akora ibishoboka byose kugira ngo amajwi n'amasanamu bashikire atankomanzi. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gihe abanyazwe byabo mu 2022 ari benshi, bamwe barasaba gutunganizwa no gusubizwa mu byabo. Muraje kubikurikirana muri ano makuru. Abene gihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko hamwe batokwimugwa canke ihinguriro ry'isima Buseko ngo ryugurizwa handi bashobora kwisanga bamwe bahasize ubuzima abandi bakaba ibimuga. Navyo nyene muraje kubikurikirana muri ano makuru. Turabafitiye kandi ayavugwa mu nkino. Amakuru yacu tuyahere mu butungane. Mu gihe abanyazwe byabo mu 2022 ari benshi, bamwe muri abo baramaze gusaba ko botunganirizwa mbere bagasubizwa no mu byabo. Ni mu gihe abasigwa ba comptable Bwijimpama Hermenegilde bavuga ko se wabo yagandaguwe maze inzu yabo ikanyagwa, bagasaba yuko bosubizwa iyo nzu kuko ari itunga ry'umuryango. Ni nkuru twatohoreje na mugenzi wacu Kenny Claude Nduwimana. Wawundi ati agahinda ntikica ariko gasiga mubi, undi nawe ati intuntu iragendana. Abo n'abasigwa ba Bwijimpama Hermenegilde wari umukozi w'ubushikanganje bw'ikigega ca leta mu gisata cyo gutoza amakori yinjira mu gihugu. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1972 akaba ariho yagandagwa bunyamaswa mu ihonyabwoko ryakorerwa abahutu nk'uko abana biwe babivuga. Kuva ico gihe inzu yiwe muri quartier Rohero ya kabiri yaciye yinyagirwa n'umuntu batigeze bamenya, ubona ko bari bakiri abana nabo bahavuye baca bashwiragira barenga impinga. Kuva ico gihe ntibasubiye kumenya na kimwe mu byo muvyeyi wabo yasize. Niho mu nyuma bahava baseruka ku nzandiko ise yari yarabitse mu gasandugu kari mu cumba aho baba mu Ngagara. Aba basigwa bakaba bavuga ko baciye bitura ibisata bitandukanye vya leta. Iyo nzu mu mpapuro ni yabo ariko bagiye gusanga irimwo ababikira bene Maria, none musi bakaba baranse kuyivamo. Barituye ahashoboka hose bahereye mu Gwisenitebe. Muri Senitebe baratsindiye iyo nzu yabo ariko bene kwinyaga kuvuga ababikira baranse kuyirekura. Kibabaza gusumba byose no kubona nabo babikira babima iyo nzu yabo kandi batanayibamwo kuko bayipangisha amafaranga. Impapuro zo misata bitandukanye vya leta, haba muri cadastre nationale, haba mu gisata ca ubuha mu misi yahera citwa urbanisme, ababitwara bose basohora impapuro zemeza ko mu by'ukuri iyo parcelle na nimero zayo ari za Bwijimpama Hermenegilde. Bagatangazwa no kubona abo babikira bo mu muryango wa bene Maria badashaka kurekura iby'imfubyi mu gihe nabo ubwabo arabavuga butumwa bategerezwa gutanga akaroro keza kugira ngo imfubyi yubahirizwe mu byayo. Uyu akaba ari umwe mu bana basigwa na nyakwigendera. Jewe igituma mpagaze ngaha ndi umwana w'umusigwa Bwijimpama Hermenegilde, akariwe data yari verificateur muri douane. Nkaba mfise imanza kuva kera, narabonye muri Senitebe bwa mbere ndatsinda, hanyuma ubwira kabiri bunguruje urubanza datonje ndatsindwa ho kubera iyo nzu abayifise bansindisha ayo mafaranga nyene iva muri iyo nzu. Murumva twe turabana bo muhisi twarangajwe, twiswe ko turabana babamenja kuva 72 gushika uyu munsi. Ko ndataka nsaba yuko ko dusubiza inzu yacu kuko turiko turayerera, ntitugira amafaranga yo gupanga, bamare ko baradusohora mu mazu turiko turirukanwa mu majambo make. Kandi ikindi kinantangaza nuko bansindisha kandi je mfise impapuro z'ukuri original. Hama naraze n'impapuro ntawe nakuye bampaye muri obuha, byose ndabifise les origines. Mugabo ko ata buryo mfise korambura n'abantu bafise uburyo je bakankubita hasi. Je ndataka ntakambira umukuru w'igihugu, ntakambira n'isi yose. Jewe nsaba yuko ko bodushikiriza inzu yacu bagasubira bakayiduha kuko ni gwacu, ko inzu yubakwa ndumana mutoya mbona
kine je mfise norenza ngaho kandi n'ikindi nibagiye izo mpapuro zose zanditswe ko data bo bafise impapuro z'impimbano zitari zo. mukaba mumenya ko urubanza rwabo iminsi rumaze ari myinshi ariko baguma bajuragizwa atanyishu nziza barigera baronka. Mwevugwa mu bidukikije abene gihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko hamwe batokwimugwa canke ihinguriro ry'isima Buseko ryimurirwa handi bashobora kuzisanga bamwe bahasize ubuzima abandi bagasanga babaye ibimuga. Ivyo nibivugwa na Dr Buhungusimo asanzwe ari umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye no guhingura bimwe bita shimi mu rurimi rw'igifaransa asanzwe ari n'imvukira iyo ntara ya Cibitoke. N'ubunyene kurikirana Kenny Claude Nduwimana. Nkuko twayabwiye mu nkuru yacu heruka abene gihugu bo mu gisagara ca Cibitoke begereye ihinguriro rya Buseko uko babangamiwe n'ivyuka biva mu ihinguriro rihingura isima ya Buseko amagara yabo atera amererwa nabi gusumba. Ivyo bikaba biruko mu gihe iryo hinguriro ari ryo ryaje ribasanga ariko bagatangazwa n'ukuntu uno munsi ari we ko bararenganywa abapfa bagapfa abamugara bakamugara. Nyine kubagirira ako kabi akaguma abandanya ibikorwa byiwe atacamira. Bakaba bavuga ko batangwe kwa aho hantu iryo hinguriro ritaraza kandi gitangaje nuko izo parcelle bazihawe na leta atari z'abantu. Ati twazihawe na urbanisme. Ndayisenga Viator numwe mu baba ngaho muri ico gisagara ca Karurama cegeranye na Buseko akaba atakamba kwizina ryiwe no kwizina rya bagenzi we ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari we wenyene kubatabara kuko aho bamiye mu bibazo bararusha. Udapfishije aragwaza ubutagwaje nawe ubwiwe agashikirwa kamugara. Bakaba bagwaye ibigwara bitandukanye urabagwara igituntu urinda zikoroka zitaragera uri ingwara za asima n'ingwara ziturutse guhema nabi n'izindi. Ivyo byose bikaba biba ihinguriro Buseko abaritwara babandanya kwikora ibikorwa byabo n'ayabene gihugu bariko barahasinzikarira. Viator Ndayisenga. Muri Buseko twabaye imisi itari mike kuko iyo Buseko ubwa mbere yari ihinguriro yakora itabi mu nyuma leta iratanga ibibanza abene gihugu bubakamo. Icagiye gutangaza abene gihugu nuko Buseko ubwa mbere ho yitwa Bitisi ntiyitwa Buseko, hanyuma imaze kwitwa Buseko yarashinze izine. Iyo izine nta kibazo yari iteye n'abene gihugu, hanyuma mu nyuma imaze kugira extension niho byagiye guhinduka aho twabajije bene Buseko kubera twabona ibyotsi biduga amabuye akava muri izine akakubita ku mazamu amwe eka ndetse niyo uri kuragenda mu ibarabara ayo mabuye urumva kagukorokera mu maso. Tukibaza rero duti mbega abantu amagara yacu amerewe gute muri ibi bihe? Nico gituma rero dusaba leta kitofata ikibazo cacu minenegwe kubera amagara yacu yozohava ahasinzikarira. Inama zarabaye ari nyinshi, hanyuma ikibazo kirageraho gishika ku rwego rw'umukuru w'igihugu aragifata mu minwe mugabo mu nyuma waragifise mu minwe leta yarahindutse amaze no kwitaba Imana biragorana ko ico kibazo gisubira gushigwa mu ngiro canke bagifate mu minwe. Twosaba leta rero ko yo kwita ko kwamagara y'abene gihugu bayo aho gushira imbere inyungu z'umuntu. Umuntu umwe ntiyotuma igisagara cyose ca Cibitoke kihava kubera inyungu ziwe. Leta rero ico tuyisaba kinini nuko yo kwitaho amagara y'abene gihugu bayo na cane ko turi mu mahoro n'umutekano. Dr Simu n'ivyo amahinguriro ico mu gifaransa bita shimi akaba atubwira ingaruka mbi zishobora kwaduka mu myaka itari ya kera ku buzima bw'abano bantu begeranye na rino hinguriro. Akaba atanga karorero
kubijanye n'ingwara nyinshi zishobora kwaduka ziturutse ku bintu bitandukanye. Dr. Simo Buhungu: bisanzwe ihinguriro nkarijya ntago ari ryiza ko ribana n'abantu, kuko uravye ivyuka biva muri rya hinguriro ni ribi ku magara y'abantu, kuko uravye akarorero haravamwo ivumbi, hakavamwo n'ivyuka bibi. Iryo vumbi naryo usanga ririmwo amameto, twita amameto aremereye cyane, hakaba nka za arsenike, za cadmium, za chrome, za antimoine, za plo, za cobalte, za terire, arsenike, chrome n'ibindi. Ivyo rero bivuye mu ihinguriro, abanyagihugu iyo barihumetse, kuko usanga kenshi bitumuka biciye muri rya vumbi, abanyagihugu ramera nabi cyane rwose. Hakaba n'ivyuka bibi, iyo bihumetse bacagwara ingwara zituma basinzikara cyane. Hama nubwo usanga bitakunda kumenyekana, kuko ini Burundi ubuhinga buracyari bucyo kugira ngo bapime bamenye mbega abantu bamaze gusinzikara ku ruhe rugero. Ntabwo bica bitakuboneka, ubona abantu bapfana za kansere, ukabona abantu baragwara za asthme, ukabona abantu baraginagurika, abantu bamenye ikibica, cyangwa bakagwara ingwara zo guhema nabi bitewe n'ivyuka biva mu ihinguriro. Hama iki naco iya bivumbi iyo bisose biva mu ihinguriro bija mu kirere, maze kuja mu kirere hariho ibigwa ku mboga abene igihugu basoroma, ibindi bikagwa ku vyamwa, ibindi bikagwa ku masahani. Iyo rero abakuzi bari kurahingura ivyo bafungura, usanga abene igihugu bamaze kurya za meto zavuye mu rya hinguriro. Hama buke bikagwirana mu mubiri. Iyo rero bimaze kugwirana mu mubiri, abantu usanga bagwaye ibigwara, kandi ingwara mbengo ntizibonekeza, ariko uko hari igihe kinini usanga abantu bamaze gutosekara. Ukabona nk'umuntu aragwaye kansere, araginuza ubwo nyene, kandi ubwo bya vyuka za meto zagiye mu mubiri wiwe, bituma rero amagara asinzikara. Cyangwa ukabona nk'umuntu ntarondotse, cyangwa ugasanga abagore bavyara abana bagaca bapfa, cyangwa usanga inda ziko zirakoroka. Ibyo byose rero biterwa na vya vyuka biba vyavuye mu ihingura za meto, vya vyuka bivya vyotsi bituma abantu bahumeka nabi basinzikara. Rero mino minsi usanga nkubugize nk'ama statistique ugiye ku bitaro byegereye rya hinguriro, ati uharure nk'abagore usanga zikorotse, uzosanga abenshi begereye rya hinguriro. Canke ukaraba abantu bagwara ama cancer, uzosanga ntushaka gukora n'umwe cyangwa babiri babegere rya hinguriro. Rero rya hinguriro muri make ntago ari ryiza ku bana n'abene igihugu, kuko ya byose bivamwo ibya byuka biva muri ryo birasizikaza amagara y'abene igihugu. Tukaba tumaze kugerageza akatari gake turondera abo mwishira hamwe buseko, ariko bakaba baragumye baduhanirana. Mu Cibitoke, Ken Claude Nduwimana, JCTV. Muyavugwa mu nkino kuri uyu wa 15 Nyakanga umwaka turimwo, naho hugururwa icese inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abamenyereza b'imigwi y'umupira w'amaboko mu Burundi, basketball. Izo nyigisho zikaba zabereye nyine ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru twatoreje na mugenzi wacu Prosper Niyibitanga. Kuri uyu wa kane igerekerezo rya 15 Nyakanga umwaka wa 2022 niho hatanguzwa icese inyigisho ku bahagarikizi mwishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi. Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye iryo shirahamwe asaba abo bahagarikizi gukora ibishoboka byose kugira ngo bazeberekane ubuhinga bakuye muri izo nyigisho. Iyi formation kabine iteka ngatanga na message vuga yuko nyimba dahora bitwara 50% abarindire bahuguwe bagiye kwitwara birushirije, kandi nanje ndaronse cyo kwita ububiko bw'arbitre duzandamenya amanivo afise ibyari biheze byose basaga tamanivo ofise, kandi bigiye kunyugururira kuba arbitre international cyane. Ubwambere twebwe twandika bari badusabye arbitre 15 nibo basanzwe bemewe bishamwe mpuzamakungu rya FIBA, ariko bamaze gushikanga mu secteur asanga ntabigeme barimo. Ngo musange mubizi amateko rero atubwira yuko ikintu cyose gikozwe mu buryo bwa sport twiza gushiramwo 33% des filles. Igihe cyose cyo kugwa nyimba ari kwikina kiriya, nyimba ari dutanze lo minimum ashaka kubanganisha mugabo
33% iyo ni condition sine qua non. Rero amaze gushika ngaho twaciye aya atubwira ati ni murondera abakobwa bose babishoboye uno musi twashizemo abakobwa batanu kandi FIBA yacitwemera ubwo nyene kongera akabandi batanu sigura yuko bavuze bati abandi nimwe bakuremo n'abo batanu bajemo ubwo turavye le volume des activités iri mu Burundi murakeneye abakozi benshi babunyoye kandi hano nose inkino mu Burundi ngo biri mu biraje ishinga urwego mpuzamashira hamwe y'inkino seno nk'uko umunyamabanga w'ubwo rwego abishikiriza gutera imbere kw'inkino mu Burundi akaba ari mu biraje ishinga Comité National Olympique ari naco gituma ngiye kuramutsa inshuti mubanye neza ugenda twaye agaseke hanyuma natwe rero muri urwo rubanza bafise Comité National Olympique ikorana neza na basket hariho agakemanyi twaterereye nk'abandi bose kugira ngo urwo rubanza rugende neza. Turangiza tubamenyesha ko izo nyigisho zigiye kuronswa abahagarikizi bagera ku 200 n'umuhinga yamuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire Ngwesane Martin. Nshuti namwe bakunzi mwariko mudukurikirana ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri GCTV muciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika kajambo GCTV naho gutaha.